Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndabamukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Tugire gutya turamukanye. Imana itugiriye neza, iduhaye umugoroba mwiza, dusubire dukorane, twicare imbere yayo kuko dufise Imana nziza kandi nziza cyane. Imana idukunda, Imana idufite imigambi myiza, Imana igufitiye urutonde rwiza, Imana igushakira ibyiza atakindi ikora, kuko ijambo ryayo niko ribivuga biti, ijambo ryayo niko rivuga, birabitwereka yuko Imana irajiwe ishinga natwe n'ubuzima bwacu, gushika naho ijambo rivuga riti ntiryama kandi ntisinzira ku bwacu. Yesu ashimwe cyane. Nagomba rero ndayishimire imigambi yayo kuri twebwe, nagomba ndayishimire ko idukoranije kuri umugoroba, ko wakoze igikorwa gikomeye ugafata ingingo yo gushika hano kugira twumve amajambo yayo. Ndashima Imana kandi ko yanshoboje nkaronka ibyo nza kubabwira, kuko si ikintu cyoroshye. Naho amajambo yose ari hano, ariko Imana itaguhaye urashobora gusoma ukavuga ugasoma gusa byose. Mugabo ndazi ko yampaye ijambo ryiza, tugiye kumara iminsi ine dusangira kuva uyu munsi, rimwe mu ndwi, ni ukuvuga mu ndwi zine. Abaririmbyi Imana ibahezagire, ntitwavuganye ariko ijambo tugiye gusangira barikozeko, hari indirimbo barikozeko neza, aho baririmbye bati nta musozi uba munini imbere yawe, uba munini imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nta musozi uba munini imbere y'Imana. N'uwo munini no ushaka gusa na munini, n'ibise n'ibikomeye nabyo ngo bifise amatwi kandi atari abantu, ngo bifise amatwi kandi ntibavuze ngo birumva, ngo kandi birakumvira, birumvira Imana. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo muhishurirwe ngaho kuri iryo jambo yuko Imana gushika n'ibidafise amatwi, abarivyo bashobora guhishurwa ko bifise amatwi, Imana iravuga bikumva. Ibintu byose ukwimvira ko bibaho. Imana yafise icyo ibibwira kandi bikumva kandi bikumvira. Abisirayeli bashitse imbere y'ikiyaga gitukura, maze Mose Imana iramubwira ati ufise iki? Ati ufise inkoni. Iramubwira ati tarika iyo nkoni uyereke icyo kiyaga. Ni ukuvuga hamwe n'irya nkoni, hamwe n'igikorwa Mose ariko arakora, ikiyaga cyarumvise kirumvira. Ikiyaga gica kiravuga kiti ko Imana ivuze nta kundi, reka mbise, reka nshize. Ikiyaga gicikamo kubiri, maze Abisirayeli baronka inzira barajabuka bashika hakurya. Iryo ngiryo jambo tugiye kumara iminsi dusangira, iminsi ine. Nashaka kugutumira rero uzoze watanguye iki cigwa kandi utumire n'abandi, kugira ngo iyo minsi ine imigisha tuzoronkamwo tuyironkemwo turi benshi. Kuko amajambo ibice bigira nka bine tuzosangiramo, ijambo rya mbere tuza guhera kuri uyu munsi ni ijambo rivuga riti umuntu akora ivyumviro vyiwe
nk'uko ivyumviro vyiwe biri. Iyo ukora umenya ko uri kurakora nk'uko mu mutwe wiyumvira. Ijambo rigira kabiri nagise tuzobona ku munsi wa kabiri ni ivyamwa vyo kumva no gukora canke ivyamwa vyo kumvira no kutumvira. Aho mbe ndacishamo gatoya gomba usubirize ivyamwa, usubirize ijambo rivuga imigisha yo kumvira. Harimo imigisha. Ikigira gatatu tuzokumva ni ijambo rivuga ubugombe bw'Imana n'ibikorwa vy'umuntu. Ikigira kane tuzokumva ibikorwa vy'ivyagezwe n'ivy'ubuntu mu kuntu twigenza tubaho muri iyi si. Tugiye kure kwiga ijambo ridasanzwe dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo tuharondere kugira ngo twubake icyumviro. Igice c'indwi umurongo umwe wa 24 uvuga ati, abafise Bibiliya ngira babonye, urupapuro rwa 12 mu Isezerano Rishasha, havuga ngo uwumva aya majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Ijambo tuzomara imisi dusangira ni rivuga riti kumva no gukora ijambo ry'Imana rivuze. Yesu ashimwe. Kumva no gukora ijambo ry'Imana rivuze, kuko ijambo ry'Imana riravuga, ijambo ry'Imana ryaravuze. Ijambo ry'Imana rizovuga kandi rivuga ku bintu byose biriho, rivuga ku bintu byose tuzi n'ibyo tutazi. Ijambo ugukora iyo dutanguye gusoma ijambo ry'Imana Bibiliya tukaba amajambo arimo ku ntango mu gice cya mbere no kuvuga kuva ku murongo wa mbere tukamanuka gushika ku murongo wa 31 w'ico gice cya mbere gifite 31 tubona Imana iriko irakora. Tubona Imana iriko irakora, tubona Imana iriko irarema iri mu bikorwa, tubona Imana irema ijuru n'isi, tubona Imana ivuga ibiza ku isi bikaza bikaba, tubona Imana gushika ku munota wa nyuma, ku murongo wa nyuma byose ibirema n'umuntu akaboneka akaza ku isi. Muri ivyo bikorwa byose Imana ikora ivyo yagambiriye, ikora ivyo igomba. Nico twanashaka ko dusoma muri Zaburi 135, Zaburi 135 ku murongo wa 6 havuga ngo igihimbaye Uhoraho cyose nico akora mu ijuru no mu isi, mu kiyaga n'ibwina hose. Ugiye gusoma mu gitabo cya Yobu naho igice cya 23 tutarinze kujayo ku murongo wa 13 havuga ati, kandi ico umutima wayo ugombye nico ikora,
nukuvuga Imana ikora ivyo igomba. Nimba Imana ikora ivyo igomba, birekana ukuntu Imana ifise muri yo ivyo igomba nyene. Ikindi gihe turiko turasenga tugakoresha amajambo cyangwa tugakoresha ijambo rihinye rito kuri ryo, tuvuga ngo n'ubugombe bw'Imana. Imana ifise ubugombe. Imana ifise ivyo ishaka ko biba. Imana ifise ivyo yateguye ko biba. Kandi ivyo yateguye nta wundi aza kubibuza. Yesu ashimwe. Muri iyo kamere y'Imana yo gukora rero, yaremye umuntu mu ishusho yayo. Umuntu iza kumuha nawe akaranga ko gukora. Umuntu agakora, dusoma ijambo ry'Imana, dusome muri Filipi igice cya 2. Abi Filipi igice cya 2. Abi Filipi uboneka iyindi mikrofone bakamfasha abasomyi, byo bari vyiza. Igice cya 2 ku murongo wa 13. Duhere ku murongo wa 12. Duhere ku murongo wa 12. Avuga ati nuko rero abo nkunda, nkuko mwamya muganduka aba ariko mushitsa agakiza kanyu, mutinya muhinda agashitsi, yamaraso iyo ndiho gusa, ariko n'ubu nyene naho ntariyo nimurushirize. 13. Kuko Imana niyo ikorera mu mitima yanyu, ikabaha gukunda no gukora ibihimbara. Imana ishimwe cyane. Aya majambo Paulo ayabwira abi Filipi kugira ngo bagire umwete wo gushitsa agakiza kabo, wo kuba mu bishitsa mu byerekana agakiza kabo. Niho yongera kuri ijambo avuga ati ivyo byose muzobikora bizokunda, kuko Imana niyo ibaha gushaka no gukora ivyo bayateguye. Usomye muri Bibiliya y'Igifaransa, ijambo rirasigurika neza, kuko riza kuvuga riti Imana niyo iha umuntu ugushaka gukora, ukugomba gukora. Niyo ibimuha, niyo yabiduhaye. Ntibiduha uyu munsi gusa, mugabo tuyegereye ukayegera, iraguha gushaka gukora, ikaguha ubugombe, kandi ugakora bishobotse ivyo igomba, ivyo ishaka. Kuko hari ahandi yo kuduha gushaka gukora, nkuko Imana ikora ivyo igomba, n'umuntu nawe arafise akantu ko gushaka gukora ivyo agomba. Ivyo we yiyumvira ati je niyumvira ibi, je nshaka gukora ibi. Umuntu nawe akukanda aragafise, ibi nivyo nagenye gukora. Aya majambo yatwereka yuko umuntu afise ubugombe nawe. Hari ruhande yuko Imana ifise ivyo igomba, nayo ifise ubugombe. Turiko turasoma ijambo ry'Imana rero, turabona ko umuntu afise ubugombe. Turabona ko Imana ifise ubugombe. Mugabo ugiye gusoma n'amajambo y'Imana, imirongo sinayiteguye mudayazaniye, na Satani afise ubugombe, afise ivyo agomba. N'imibiri yacu irafise ubugombe, irafise ivyo igomba. Ivyo byose kandi biza byisukiranya, birondera umuntu ngo ashobore kubikora. Umuntu rero arakora neza, kumva no gukora. Umuntu akora uko yiyumvira. Ivyiyumviro vyiwe nivyo bimusika gukora ivyo akora.
Imana idufashe cyane. Dusome imigani, badusomere imigani 23 ku murongo w'indwi. Imigani igice cya 23 ku murongo w'indwi. Kuko yiyumvira mu mutima ariko ameze, araguhimiriza ngo nturye ntunywe. Araguhimiriza ngo nturye ntunywe, ariko umutima wiwe udafatanije nawe. Nawe mudafatanije. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo rivuga riti uko umuntu akora nk'uko ibyumviro byiye biri, kandi niko amera nk'uko ibyumviro byiwe muri we bimusunika gukora, bimutegeka gukora, bimubwira gukora. Uri kurasoma iri jambo uhereye haruguru, harakubwira ingene ukwiye kwifata, ingene dukwiye kwifata mu buzima. Abazi wanje ngazi benshi cyane, mugabo abatazi wanje baraja n'ahandi, siko no? Bakaja n'ahandi hari abantu bakomeye, bakaja n'ahandi batetse neza kwa mama Nadia, bakaja n'ahandi bakabafungurira. Ugeze muri Tanzania no bakubwira usanze bariko barajya kandi barya neza, niyo bakubwira ati karibu, njo karibu, turiko turajya. Mugabo abagendeye abatanzania ababanye nabo bakubwira bati barikubwira ati njo karibu, nakubwira ati majaya nawe karibu, ntushoka ukaraba, kuko ni karibu ya karibu, niko bavuga muri Tanzania. Abahazi niko bahavuga. Iri jambo rero dusomye tumaze kumva, ari dusubiremo kugira ngo tujyane ku mutima. Imigani 23 dusubiremo. Kuko yiyumvira mu mutima ariko ameze, araguhimiriza ngo nturye ntunywe. Ngo yushitse iwanje ugashika kuri uwo muntu, hari umuntu uzoshikako cyane iwanje washitse nagurana karibu ku meza ugasanga biruzuye, hari abantu birekura. Iyo bashitse ahantu bakirekura, nase nuko atarugurura ngo afate isorori ngo akureko, abanze kwiha niya kabiri, niya gatatu, niya kane, habaro umwidegembyo. Nuko ngaha benshi muji wanje ushobora kuza umwidegembyo, kandi naje niko ndababwira karibu. Mbere sindindira yuko ndinda gukura ko amasorori imifuniko, oya, ndakubwira ni karibu. Yesu ashimwe. Kandi iva ku mutima, kandi niko bimeze muri jewe. Ufashe imbere yanje nta kibazo. Ivy'imigenzo y'ikirundi y'abakuru n'abato, y'abashitsi batarabashitsi, wije nta kibazo. Ndakwiye karibu umunsi waje, tumaze kwicara twese, mugazo yinjira twicare twese, ntuzi ugenda wenyine, ngo bavuze karibu. Twicaye twese ndakwiye karibu, fata umufuniko kurako wisere, nta kibazo waje. Mugire ijambo rivuga ngo iki? Rivuga riti hari ahandi uzogenda bigusabe gukenguza, mbere bigusaba ngo ubanze ukenguze, urabe ukuntu nyene urugo yiserva, ukuntu nyene urugo ashaka ku isahani. Yesu ashimwe cyane. Jewe untekeye inkoko, agasinda baboyi, wije ntacyo kavuze. Mugabo abadamu atawundi bagani bagere kujya turaba. Abadamu babuza n'abana ati nukukoreko, ugasinda baboyi bagere gutya. Bariho
n'abana kandi kajya kantu baba babujije nkuko kera je nakuze zaragabanutse nkuko kera babuze igitigo ngo nanje mu gihe canje igitigo barakibuza abana ntibajya igitigo ngo bashobora amenyo bazanye igitigo ntukoreko wewe mwana ntukoreko nicamutaha kuko wacubora amenyo Imana dufashe kandi sivyo namenye uzohora y'igitigo mugabo niko bimeze kugira mutaba bari bakajya kanya kana hari amazuru y'agasenda baboyi atawunda gakorako kandi nko kitanyirwa katabonetse umugabo azokora tuje nako nari batagasenda baboyi kandi amaguru abiri yagiye yahejeje azoheza kabe yihaganyura abaza ati jewe nta nkoko nariye kuko niko ameze ijambo ry'Imana rero karatubwira riti umuntu niko ameze rindira rero uraba ukuntu ariko anisenya rindira uraba ukuntu ariko arafungura agutumiye kuko nawe kubwira karibu burya hari ibintu atakwemerera gukorera ku meza yiwe hari mbere naho yonezerwa umubwira uti je nahazi kandi kera niyo ndero baduha ngo wa mwana wushitse ari bari ko arafungura babwira uti nahazi kandi ahashonje niko twakoze batubwira mu ndero kuko ashobora guhura n'umuntu akubwira ati karibu umuntu agutwengera ngo gutwenga kwiwe atari byo bimugize ahubwo ibimugize nibyo aza gukora kuko uweza gukora gutya ku meza wakoze kujya witegereje ejo uzosanga ariko arakuvuga Imana idufashe cyane umuntu akora uko yiyumvira ndiko ndavuga aya majambo urakwiye no kwiyumvira ivyo ukora kuko ikiyongerako urashobora kutavuga mugabo ivyo ukora bikavuga uko wiyumvira Yesu ashimwe cyane ivyo ukora bikavuga ivyumviro vyawe bigusaba rero ko ugukora kwawe nuko wiyumvira bihura niba uvuga ivyiza nureke n'ibikorwa vyawe ibikorwa vy'ivyiza niba ukora ivyiza inyuma yawe ntiyavyaboneka ibibi kwa ivyo ukora Imana idufashe cyane kuko uzoba wiyumvira ugakora utandukanye nuko wiyumvira ikindi gihe ibi bikorwa vyerekana no kuryarya Imana idufashe cyane umuntu rero arakwiye kubimenya ivyo akamenya yuko burya iyo ufashe ingingo yo gukora ibintu uba werekanye uko wiyumvira kandi kenshi iyo dutekereza gukora nk'uko Imana yiyumvira Yesu ashimwe cyane iyo rero tumaze kubimenya ivyo turakwiye kumenya kubaka ivyumviro vyacu tukubaka ivyumviro vyacu kugira ejo tuzokore ivyo ivyumviro vyacu twubatse vyiza tugiye kuraba ingene twubaka ivyumviro vyacu tuza gusanga ivyumviro vyacu vyubakwa n'ivyo twumva ivyo amatwi yacu yumva ivyumviro vyacu vyubakwa n'amajambo yavuzwe twumvise vyubakwa n'amajambo twahuye nayo mu buryo butandukanye ivyubaka ivyumviro vyacu ni vyinshi harimo kubona niyo tubona turaba mu mateleviziyo haraca ibintu vyinshi maze bikuba kuko twumvira uko kwiyumvira kwa dusunika gukora uko dusanzwe gukora cyangwa uko dushaka gukora ivyumviro vyacu birubakwa n'imibiri yacu n'ivyifuzo vy'imibiri yacu umubiri ukagutegeka ukakubwira ukagucanira
gushika naho ufata ingingo yo gukora ikintu kiriya ayi utaravye n'inkurikizi zacu, utaravye n'ico biza kuvyara, ugahitamo gukora ikintu kuko umubiri wagucaniriye, wagushizemo ivyumviro bijanye n'umubiri uko wifuza. Birashaka kutubwira biti turinde ingene amajambo twumva n'ingene tuyumva. Nagomba mbaha akarorero, ijambo rya mbere tuhize mu mwaka w'indwi cyangwa mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye, sinzi ko n'ubu bakigigisha, mugani nibura ko barihinduye. Ijambo bigisha muri biology, mu binyabuzima, iyo bariko baravuga isi ukuntu yabayeho n'umuntu ukuntu yabayeho, ico cigwa iyo bacigishije bavuga bati isi kugira ngo ibeho yari yadukije mu kintu bita Big Bang, ni kuvuga ikintu kije giturumbuka, isi kaza giturumbuka ikabaho. Bagacasura akavuga ati umuntu kugira ngo abeho yazananye kutunyabuzima duto duto, maze ukuntu twagiye turahinduka mu bihe tuza gushikaho tuvyara umuntu. Mugana agomba kubaze wiyumviriye, kuko mu nyuma yo kwiga ico cigwa, mu nyuma yo kwiga ayo majambo, iyo bazana ivyigwa vy'iyobokamana turi mu ishuri, nukuri iri jambo ryaratwubaka tukarifatirako, aho ritubwira riti Imana muvuga ko yaremye ijuru n'isi, ivyo sivyo. Isi yaradutse iraza, kuko baca bagereka ko bazati Imana yoyo ivahe ku buryo yorema ivyo vyose. Ndiko ndavuga ivyumviro ukuntu vyubaka. Naragendeye muri ivyo bintu uko nyene, uko bica bizana nawe ugakurikirana no kwigishwa ibintu vy'ibifadika mu buzima bwo gukora, ugakora ibifadika, ntukore ivy'Imana gushika no mu vya politike aho batwigisha batubwira bati ivy'Imana, kubabwira ivy'Imana ni nko guha abantu urumogi rubasinziriza. Imana mugaca mwebana gutyo. Imana idufashe cyane ivyo twumva. Ivyo rero twavyumva tuvyita ko ari kuducisha ubwenge, muga muri ko kuducisha ubwenge haba harimo akantu kavuga kati Imana ntibaho. Kandi koko niko bavuga kera, uwo munsi no hari gitangaza, uwo munsi no mu gihugu tukwiye gushima Imana yuko abitwa ko bashize mu ishuri uyu munsi bashobora kwicara n'abandi bakavuga ivy'Imana. Mugabo ahandi ho icigwa cavuga kiti nta muntu yize afite ubwenge arondera ivy'Imana cyo gusenga. Uko niko bavuga. Amajambo twumva niyo atuma tugira inyifato iyi, niyo atuma dukora ibicanye biriya. Iyo rero tubwise amajambo turakwiye no kumviriza, no gusubira kubaza, no gusubira kwegera Imana aho twoyibaza tuti Imana iri jambo urivuga kwiki. Dukeneye tugasoma gushika naho dutora uri kwijambo. Uyu munsi sinaza ko mu ishuri byo bakivyigisha. Fabrice wacavyigisha. Kwa Big Bang. Isi ariko yabonetse. Ntibakivyigisha gutyo naho baracekeye. Yesu ashimwe. Itanguriro 3:1-3. Liro igice cya 3 umurongo wa 1 gushika kwa 3. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mu ishamba uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti mbega ni iby'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo
ntimujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo. Umugore yishura iyo nzoka ati, ivyama ku biti byo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo n'ivy'Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Yesu ashimwe cyane. Turumvise n'amajambo, murumvise icyakoretse. Ndiko ndavuga kumva ijambo n'icyo rirama muri wewe, ibyumviro bizana muri wewe. Eva, naho dukunda kuvuga abasomyi ba Bibiliya kenshi barakunda kuvuga bati Eva siho yari, Imana ibwira Adamu. Abazogira mariage, abahungu ugize mariage, umugore uzanye mubwire uti Imana ivuga gutya, aha ivuga gutya. Burya na Adamu yaramubwiye ati burya naho ndakuzanye ni Imana ikumpaye kandi yavuze. Ibyo ntibyanditse ngo ariko byagenze. Yaramubwiye ati ijambo ry'Imana yavuze ni iri. Hari igihe bidakenera yuko uha umuntu akanya ko kumwumviriza. Hari igihe umuntu umuha akanya ko kumwumviriza ikaba yidanje. Hari igihe uha ibintu kuri televiziyo kuvyumviriza, ukaba muri wowe uri kurarema ivyumviro bitari byo, uri kuwakira amajambo atari yo. Intambara ziraho twagiye turacamo, abagwanyi bagira ibitero, nta kindi kintu bakoresha bwa mbere. Bakubwira bati ngabo baraje. Niko batubwiye. Bavuze ati ngabo baraje, n'amazi vuga racu sese, bacwa bukagenda. Bari hehe ntabaje. Abanyakamenge numva ati bacha aho bicara bagacunga. Bati sino musiga. Bagenda baguriye. Intambara ya Iraq ya mbere, Iraq murumva ko itakivuga. Muga intambara ya Iraq bavuze bati muri Iraq hari ibyo bigwanisho n'unyangana birateye ubwoba. Ati turakwiye kujyayo tukagwanya Iraq tukabikurayo kuko babifise boduhonya. Uwo mucana no wakijwe muri Iran muri iki gihe. Muga muri Iraq ibindi bihugu byaremeye gufasha abanyamerika muri iyo ntambara. Uyu munsi rero Amerika iriko irashwanira ivuga iti sinumva ukuntu mutari komeza kudufasha muri intambara ya Iran. Iriko by'abanyaburayi gutyo niko ivuga. No mu nama bari bafise ejo biko umunyamerika yagiye i Buraya, mu bihugu by'Uburayi yagiye avuga ati ntahura. Ubwanyaburayi baravuga ati iyo ntambara wakije, uwo mucanga wakije muri Iran twebwe ntitubuzamo. Ubu byumvira amajambo, twavuga amajambo. Hari amajambo umwumva uyumvise ukwiye kuvuga ati oya sivyo. Niwe kuvuga ati oya. Umungu akakubwira ati ndagukunda. Ngo duhure mu hotel. Mubwira ati oya nkunda. Kuko Mungu akunda umukobwa aramurindira gushika ubakanye. Hari amajambo tugezeho kumva ukavuga uti oya. Mbere turiko turavuga ibyo kumva ijambo ry'Imana no kurikora, hariyongera koko n'ibyo utazi, n'ibyo wakeka ko byari byiza.
sivyo akakora ati byiza nta nakimwe ningo tugende dusohoke Dawidi agiye mu ntambara agira gute yaduka umusozi akabaza Imana siko none baza Imana uyibaza uti mbega iki kintu umuhungu ambwiye nico utaronse inyishu siko none rondera umutama umubazi papa wawe mama wawe umutama w'umubanyi kera bavuga bati umwana w'igihugu n'umutama w'umubanyi mwegera umubazi abizi arazi ko ibyo ugiye kujamo ari byiza cyane atari byiza siko no baza arabizi abakozi Imana baciye ngaho ariko barigisha nibo bavuze ngo ibintu byose by'iterambere ntawe ukiri muto akibaza umuntu akuze bavuga ati byose by'iterambere bari ibintu batazi n'amaso ngo ari ibintu tutazi turabizi Yesu ashimwe cyane turabizi nta kintu wompenda narabibonye kandi aho naciye we nurahaca ufite imyaka 30 ndagufise ko 30 irenga n'itanu irenga y'ivyo nabonye utarabona ngo mvuze kumbaza baza mutamara uko baza Diedone iyo myaka yose nabo bagayifise irenga kuri ufise ari waje kumbaza ejo bundi ngo urabona umuexe babaza ngo umuexe ageze ngo sindamubwira umuexe mubwira iki umuexe bamusaba ubusha wakijijwe umuexe uramubaza umuexe n'umubaza umuexe nico gituma turase n'ivyo umuexe ufashe ingingo yo n'uwo mugendana mugafata ingingo yo kubakana telefone kuramo telefone yiwe wakera wo witumuetse uwo gufata imigambi mibi n'uwo kugurishije telefone ya Yesu ntayonze iyo yarafise kigagiye mugaye yaramugurishije igihe tuzobura Yesu zomubaza Yesu yuda yaragumye muri telefone yawe cyangwa wacimwana umuntu akubereye Yuda hari amajambo agumye y'Imana niyo yatuko turavuga ku ijambo ry'Imana rivuze n'urikora ngo turafite amajambo y'Imana avuga ati wakugurishije umukundi wakugurishije umugire imbabazi wakugurishije musubire mwiyuzuze reka nibarize abakiri bato nk'umuhungu yakugurishije agakora ko muzokora mariage ugafata amafaranga udufaranga wufise n'umuvyeyi ntumugurira ifana ukagura ibikoresho ukabimushira akabibika aho uzoba siko none bukeye akakuzanira invitation akakuzanira invitation ijambo ry'Imana rivuga ngo umubabarire ijambo ry'Imana rivuga ati umusore mwumvikana
ijambo ry'Imana rivuga ati nta na kimwe ntacyo ugora nuko Imana d'accord mugabo ari muri telefone yawe urayigumya cyangwa urayikuramo kuko twambaye umubiri agutelefone azobaza umutima wawe siko none ubigenza gute turacyari mu ibanga ry'ijambo ry'Imana kumva no gukora Imana ikakubwira ati telefone yigumye uzuyigumye mugabo Imana ivuze ayivuze ivyumviro byacu byubakwa rero n'ibyo twumva turabona ko Eva yarazi amajambo y'Imana kubijanye na kijya camwa yababujije kijya giti babuje kwamura ku vyama mugabo Eva turabona ubugira kandi azana yandi majambo akamushikako akamubwira akayumviriza akamuha kanya turakunda gushira ikosa kuri Adamu bamwe bakavuga bati tukavuga tuti none iyo twigisha ibyakenyezi ibyabubatse ntureke umugore wawe cyangwa umugabo wawe hari abandi bamuzanira amajambo hari abandi bagirana ikiyago aho tuvuga tuti Adamu wari hehe Adamu yari hehe kugira ngo inzoka ize kuvugisha Eva Stani Adamu yari hehe yaragize kosa agize gutya Adamu yari hehe muganga usoma ijambo ry'Imana Adamu niho yari ahubwo muri iyi minsi niko ndumvira amajambo y'Imana navuze ati Adamu byagenze gute nubwo ngo Adamu yari yagiye muri vile gukora akazi oya Adamu yari yagiye kumudi niho yari no kwangura ivyamwa bakenera gufungura ntibarida gufata urugendo kwari kugira gutya n'atari aho yashika ku cyane asinzira agize gutya yashika ku cyane nta rugendo bagira kuko bari babiri byose byari by'iwabo mugabo Adamu yemera inzoka iravuga uyu munsi nigishijwe nawe muri vile uvuze uti mutanga ndakubaza ugahagarika ndakubaza iyo ndabye gutya namusira kuzi kandi simagara usi hagarara ndakubaza narijya bavuga ati munashaka kugusiga umuti telefone ikabiragiye ejo bundi mwarumvise abavuga ati babakoze ko hari ibintu ngo vyagiye nimumbaze je numamagara nakuzi nubona namwe abakristo sivyo abakristo iyo koraniro rihese tugasohoka muze muraturamutsa tubamenye siko none pasiteri akumenye ubundi murongozi akumenye kuko agiye tuzohura ukavuga ngo pasiteri umuri ufise n'ingorane nkaho nasagasira kubuza reka gutwenga nzorengana nakabuze ko sidakuzi mureke tumenyane ariko turi mu muryango turi mu bihe bigoye sizokomera kuza kumbwira amajambo ntazi icarondera sizovyemera nzorengana amajambo twumva ni mabi Adamu ndababaza ivyo byarafise cyo kutajya ku cyambo byarahindutse ntibyahindutse byarahindutse kubera iki kubera kumviriza
twicara tuvuze gutya aya tuvuga tuti Adamu waradukwegera twari mu bihe byiza, ibihe byiza byari biduteguriwe kuba mu vyamu. Rero murazi ntabwo Imana yababwiye ngo muzoza murakorera itongo. Burya itongo barimo ntiryari rikeneye no gukorerwa ukundi, kuko ahantu ivyamwa bimwe bigwa bikabora, ahantu amababi ari menshi amwe agwa akabora, bica bihinduka umwavu vyonyene. Itongo niryo ryari kwikorera, kuko ntibari gushobora kurya vyose, bari kuguma barya, natwe tukaza tukaguma turya. Imana idufashe cyane. Ivyumviro vyacu biva mu majambo twumva, twirinde abatuzanira amajambo yose twumva si meza na gato. Ico gituma Paulo ariko aravugana n'Abaroma ababwira ati ivyumviro vyanyu nimubihindure, nibihinduke, kuko ijambo ry'Imana ryose riko riravuga canke n'irindi jambo ryose riko riravuga riza rishaka guhindura ivyumviro vy'iwawe. Hariho groupe ndimo irimo abantu baciye muri politiki, uyu munsi bakaba batakiri muri politiki, kuko bariko barandika igihugu kimeze nabi, igihugu ntibakora, igihugu ariko abivugira muri groupe. Ivyo uvuga ubivugira he? Muri groupe y'abantu twabanye mwabanye he? Ushaka ko abo muri groupe bakora iki? Mugabo kubera yari umunyapolitiki nk'umuntu ndiko ndavuga muri iyo groupe cyane n'abandi muri izo groupe muzobabona bintashima ibihe. Baguma bavuga igihugu cyaraniranye, igihugu cyaranse, igihugu ntuje kurondera amasaha 28 baba bariko barashaka guhindura ivyumvira abantu. Imana idufashe cyane. Baba bariko barashaka guhindura ivyumvira abantu kugira ngo umunsi bakomye ku mbarutso bakavuga ngo tuje mwibarabara. Hari n'uwabitanguye mbere avuga ati muri Kenya sizana kantu nabonye kagacako ngo muri Kenya baragiye mu barabara none ngo igitoro cyabonetse. Nome aho bantu nta kindi bariko bakora, bashaka kubanza gutegura imitima bahindura duhindura. Abana no ikisi kibanza muri groupe sawa kuvuga ivyo bintu. Genda wabwira abategetsi wewe ntuzaho bari apana nimuze muri doga muri groupe mushaka guhindura abantu bagukurikira ja aho bari bategetsi kandi ntuhere kure, hera ku mutumba. Uwo mutumba umubwire uti leta yanyu uwo munsi nzorari muhira zoragushikanye cyangwa zorashikanye gutuma ibisiga bizokurikirana byose. Aho vuga muri groupe Imana idufashe cyane. Abaroma 12 12 igice cya 12 ku murongo wa 2 ngo ntimushushanywe n'iby'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Yesu ashimwe cyane. Paul arabwira Abaroma, i Roma niho hari ahantu hageze ko muri icyo gihe ababwira ati ibyo mubona ni byinshi, ibibateye ibyumviro ni byinshi, iby'amaso abereka ni byinshi. Imana ishimwe cyane. Nico Paulo yariko arabwira Abaroma ati muhinduke. Murazi uko Kristo Yesu atangiye kuvuga ubutumwa, niryo jambo rya mbere yavuze ati muhinduke.
Uwo niyo jambo rivuga ati mwihane. Kwihana no guhinduka no guhindura. Yavuga ati mwihane muhinduke. Paulo rero ijambo yavuze abwira abaroma yatubwira natwe umunsi duhindura ivyiyumviro vyacu. Duhindura ivyiyumviro vyacu ko twimva tubihindura. Kandi nta handi dushobora kuronka hahindura ivyiyumviro vyacu uretse mu ijambo ryose twumva ry'Imana. Tugarutse muri Matayo igice cy'indwi ku murongo mu gice cy'indwi ku murongo wa 24 asubira hatusoma. Matayo igice cy'indwi ku murongo wa 24, uwumva ayo majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. 25. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu ntiyagwa kuko yari imase ku rutare. Yesu ashimwe cyane. Amajambo akomeye cyane. Naguma ndayumvira ko mbwa gushika ngomba kuza naguma numvamo amajambo mashasha ariko aratubwira ati mwumvise ijambo ry'Imana murikore dukora icyo rivuga kuko umuntu akora ijambo ry'Imana uko riba rivuze ngo amera nk'uwubatse ku rutare. Kandi niko biri byarantangaje nyuma y'imyaka 20 ngarutse mu Burundi nkabona inzu nyinshi zimwe nagwacu yarimo kuntu yari yubatse naratangiye ko nazigaragaza kuko inzu twabamo kera zaba zifise fondation y'ibinombori barimba bagatanguza ibinombori kujya nyene maze bakaduza. Naratangaye mugabo kandi inzu nyanzu iyo yubaka neza uyubaka uhereye ku rutare ku mabuye no inzu ikomera. Yesu ariko ababwira ahera ababwira abantu ugiye kuraba bavuga ko bazi ivy'Imana, bavuga ko abavugishwa b'Imana. Muga Yesu ariko arabaraba akabona ngo ntibama ivyamwa nk'ivyo abantu bavugishwa n'Imana. Ivyo bakora nibisa nuko abavugishwa n'Imana. Imana ifashe cyane. Uyu munsi niko biri turaba Kristo. Uyu munsi turabakira umwami Yesu. Uyu munsi turi vyaremwe bisha. Imana idufashe gose. Ufise imyaka 10 y'agakiza. Imyaka 10 y'agakiza. Ya Mungu 52 ku mwaka. Mu myaka 10 ya Mungu 520. Ntabwo niyumvira. Nta majambo twumvise mu myaka 10 tukijijwe. Navuze ni menshi. Tuba dukwiye kuba tumeze nk'abamarayika. Nimba ayo majambo twarayumvise tugakora ibyo batubwira. Imana idufashe cyane. Navyumvire ndatangara ndavuga ntibiratera ubwoba. Kuko abavugishwa amajambo y'Imana abasoma ibyagezwe abaje imbere y'abandi bazi amajambo y'Imana. Yesu biraboneka yuko yabaraba akababona akavuga ati aba bantu simbona ivyamwa by'ukuntu ari abigishwa b'abandi. Sindabibona simbona ivyamwa. Nihavuga ati abigishwa benabo bari bakwiye kubonekera ku byo bama ko barabigisha twobaboneye ku byo bama ariko ivyo bama ntibiboneka kuko ngo igiti ciza cyose ngo camuka ko ivyamwa vyiza. Yesu yabiravye arabibuza. Uyu munsi natwe araturaba. Imana idufashe cyane. Uyu munsi araturaba. Mugabo icyo tutamenya nuko ububatse ku rutare amajambo nayasomye amira amashasha ngo amera ngo mubatse ngo kuyibuye. Yesu ashimwe. Abari umunyabwenge aravuga ibintu ahura navyo.
nayose yuko turi ingoro, turi inzu z'Imana ibamo. Muganga inzu y'Imana inzu yuba tare ishinze ku rutare, ngo umuyaga iyo uje ngo ntiyiganyika, ngo ibihusi bije birarengana, isegenya rije birasubiriranya, mugabo isegenya ntirigire icyo ritwara iyo nzu. Inkukura iteye, hari inkukura zitera n'imisozi igakurikira ikavaho igakugwaho, ngo inkukura iteye ngo iyo nzu umuntu yubatse kuko yumviye agakora, ijambo ry'Imana rivuga riti ntaho ija. Mu yandi majambo, we nanje wubatse gutyo ubuzima bwawe, wubatse gutyo ingoro yawe Imana ibamo ariyo wowe, ukiyubaka gutyo, ibihusi bizoza bigusige aho. Yesu ashimwe cyane. Kumva no gukora mu majambo y'ikirundi, ikindi gihe ni ijambo rivuga riti kumvira. Kumvira, kumvira kose kuri umugisha, kumvira kose gufite ibyamwe byiza. Nagomba uyu munsi tugarukirize ngaha, ariko mvugana mwene data, raba neza ukuntu uriko urubaka biciye mu kumva no gukora. Raba neza ukuntu uri kuriyubaka, kuko ukuntu uriyubaka niko kuzotuma isegenya ije ikakurengana, niko kuzotuma ibihusi biza bikakurengana, niko kuzotuma imisozi iza imbere yawe ntikubise. Mugabo ukubaka mu kumva no gukora ibyo Imana ivuga, uzoba mu mugisha, uzoba mu byamwa bya muzwa kumva no gukora, uzoba wubakitse neza. Reka kuri umugoroba aya majambo adufashe twese kwisubiramo no kwiyumvira no kuraba ingene twubatse n'ingene twiyubaka. Imana abahezagiye izagira ijambo ryayo. Nagomba muzaguruke dusenge. Dusenge twumvira amajambo twumvise, aho ari amajambo meza atwibutsa ko ari umugisha. Utabone umugisha wo kubaka ku rutare ukuntu umeze, mwene data, ukiyubaka mu kumva no kumvira ijambo ry'Imana. Imana ivuze ryose ni ukuri, uzobaho atakikunyiganiza. Reka dusenge Imana. Mana yacu dawa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye umugoroba mwiza waduhaye. Uyu mugoroba turi muri wo kuko waturinze, watuzigamiye, kandi igituma watuzigamiye ni ukugira mu bugombe bwawe tubandanye data uri mu ijuru gutanga ishimwe kuri wowe. Turi kwize n'abatakuzi barimenye, bamenye yuko hariho Imana igira neza, Imana isumba byose. Turagushimira ijambo ryawe ko rivuze, kandi ijambo ryawe niko ryatubwiye ko rivuze hari ikintu riba rishaka gushikako. Ni nako wavuze yewe Mana nzima ko ijambo ryawe ritapfa kuvugwa ridashikije ico ryaziye gukora. Turagushima yuko waduhaye tukakumvira ku ijambo rya mbere twumvise, maze tukemera kukwakira, bikaduha gucika abana bawe ko wadukijije.
none rero mu izina rya Yesu Kristo nubandanye guhabwa icubahiro mwami, nubandanye guhabwa amashimwe aho dusengera ishengero kugira ngo Mana nzima tubandanye kwisuzuma, tubandanye kwiyubaka kugira mu bihe tugiye kubamo n'ibindi biri imbere data uri mu ijuru, tubanze twicuze aho tutakumviye, dusabe imbabazi kandi tumenye ko aho tutakumviye hari intambwe byazimye ko dushikaho, kuko turabonye yuko abakumviye n'abakumvira bubakika nk'abubatse ku rutare, imyagije ntibasiture, ibihuse bije nta gice batwara. Ndasengeye umwe wese muri iki kibanza ari hano kugira ngo twese mu izina rya Yesu Kristo utugabire tube abumva ijambo ryawe tukarikora. Reka kandi tugusabe mu izina rya Yesu uno mugoroba aho tugiye kuva hano uze kujana natwe twese, uhezagire ishengero ryawe ryo ryumviye gushika muri iki kibanza, ukoranye n'ishengero ryawe n'abantu bawe, ubazigame maze igihe cyo kumva ibikurikira kuri iri jambo tuzobe tunganuka kandi turenga, hari n'abandi baje uzumvize neza. Mana yacu bandanye tubwira neza, utwiyereka tuvuye hano uduhe kugenda amahoro kandi uduhe gushika ayandi turabigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen.